direct bagendanye na Yesu bumvise amajambo ya Yesu amaze gupfa no kuzuka basezeranye nawe. Hakabamwo rero n'abavyeyi b'ishengero babyawe n'intumwa. Muri abo rero nibo barimo bamwe twame tubabarire ejo ba Polycarpe n'abandi. Abo rero hageze ico gihe izi ntumwa za mbere zitaraherengetera Yohana acatangura gusenga rero abarira imbere y'Imana. Iki gitabo cy'ibyashyiriwe Yohana ni ikintu gikomeye cyane. Abasesanguzi uko bakivuze bagereranije n'uko umuntu yobara ahantu mu nzu yugaye hanyuma hakaba hariho nk'ikintu cy'umwango canke nk'arido, umuntu agaca agomba kukwereka ibiri indani mu mpete, agaca apfukurura gutya agakingura ugacurura ukabona ibiri ahantu hataboneka. Mu bisanzwe iki kintu cyitwa guhishurirwa. Abagira amakomantere bakivuze ko byinshi, ariko ndabigiye ko twohava tubura ico dufata n'ico tureka. Reka tufatira hane. Yohana rero wari muri muhere agize gutya aza yumva ijwi. Ngene byagenze kugira ngo yumve iryo jwi ntavyo gucamo. Imana iramuhishurira, imuhishurira amabanga y'amashengero ndwi yo muri Aziya yamaze kuboneka hariya muri Aziya ntoya. Ayo mashengero yari yavugiwemo ibikomeye, acabwirwa ngo ugende werekane uvuge iyi message muri ayo mashengero. Ishengero ryose Imana ivuga uko riri, ntabyo nza kubanza kuvuga. Yavuze bya Efeso, yaravuze ibya Tuatira, yaravuze ibya Sarudi, yaravuze ibya Simuruna, yaravuze ibyiki. Muri iyi groupe aya mashengero narayigishije ko nitoze. Ishengero ryose ndarivuga ko ubwaje nasanze hari ikintu niheze gatoya. Abahinga bamwe bambarira bati akantu tukunganiye, kandi nasanze ari byo. Urakwiye kurondera zijya ntuze y'amamodeli kugira ngo nk'ubutumwa uvuze igihe kirekire kugira izotakare ubikororeremo. Hanyuma rero ncasanga nanjye hari igice nari maze gukuramo kubera kapasite ya telefone. Wona nararondeye hariho umwana w'uwanjye yamariye ati ndabifise byose kuva mu Rwanda, turabibika tubishire muri modeli kugira ngo bizofashe kwandika igitabo. Hanyuma rero narigishije buhoro buhoro ishengero ku ishengero, ndarisobanura neza, ariko no munsi sibyo za kugira ngomba tuvugane kuri ibanga yabwiye iri shengero gituatira. Ishengero gituatira sindaritebako ni ishengero ryari rifise imigenzo igoye, ishengero ryubaha Imana ariko rikaba ishengero rijana n'ibihe, ishengero rijana n'ibigezweho, ishengero rigenda ryirefera ku isi uko isi imeze. Hano twabonye amajambo akomeye ngo ryari ishengero rireka umugore yitwa Yezebeli akinjira akigisha abagurano b'Imana kurya ibyaterekerejwe ibigirwamana no gushakana. Ibintu by'imhemu tuzobibabarira cyane. Ejo twarabibabariye gato tubaganisha mwebwe abahanura aka karere n'abahandi mu bintu muzogabako. Yesu bamubajije siye ya nyuma, kuko no munsi mu byo tuza guhagarara ko cyane tuza kuvuga nicyo bita eschatology, ni ukuvuga ibimenyetso by'iherezo byo kugaruka kwa Yesu. Hariho sinye igira abavugishwa n'Imana, mu nyuma yabo hazoca haduka abigira Kristo, ni ukuvuga bazoza bafatanya na Kristo. Mu byo tuzakurabira hamwe muraja kubona kwa Kristo tuzaduhagarara, muraja kumvuna turabibereka. Reka rero dusobanura iki kintu ngo ariko mweho bya murongo w'24 ndaza kugerageza kuko umwanya dufise tuwukoreshe neza kugira ngo ibikorwa byategekanijwe ntihagire na kimwe gicerwa. Umwanya baduhaye turawubahiriza. Mubonye ntarahagarika nzoba ngifise iminota bampaye,
Ego uyu murongo w'ibiri na kane. Ariko mwebwe abasigaye muri Tuwatira, abadafise iyo nyigisho mwese batamenye ibyo babandi bita iby'ibwina bya Satani. Iby'ibwina mumbabarire, iyo nja konka nari mfise aya majambo ariko sinari nzi ko nza guhabwa kwicara kuri iki gihe, nari kuzana ibitabo bitandukanye. Ngomba mbaze muri mwebwe uwibangikanije Bibiliya y'Igifaransa ari muna ukuboko gutatu, Bibiliya y'Igifaransa uyifise ari dozo ukuboko. Okay, raba umurongo muri Bibiliya y'Igifaransa cuza hano. Muri Bibiliya y'Igifaransa basomye mu Kirundi n'Ikinyarwanda, none ntibabyumvise ni iby'ibwina n'ibijyanye ne. Okay, Imana iguheza guhinde ndabira muri mwebwe uwo bafise Bibiliya y'Icyongereza iyo bari ngaho. Okay, ngo Imana iguheza yigo ngaha nawe wenyine ingwa muheze mugira ingorane. Sinigisha mu Gifaransa nta nico niyizi, sinigisha mu Cyongereza nta nico niyizi, murambaza gutonora kimbati jewe no kugahekera mubazi. Ariko ngomba turabire hari ikindi gitabo kirana turaza kuraba n'amabibiliya usanga afise amaverso atandukanye, mugabo ico ndonderayo ndakironka ndabizi. Niyo mwumva hajya ubutunzi bwa Bibiliya nukuburondera ukabusoma hirya no hino. Haba bajya bita abashakashatsi, abagira amarosheshi barondera muri bene ubu buryo. Hariho n'ibindi bitabo by'amakomantere birondera hadutangure no mu Gifaransa. Soma mu Gifaransa hano twebwe ni 2004, sinzi wawe umurongo wari wo, ariko mweho ko hari aho usanga ubironka kundi mirongo kabiri kuri 2004. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je n'en mets pas sur vous d'autres fardeaux. Icyo tworonderayo ngomba tugobotore kajya kantu k'ibisaba genda ubyagiye soma nawe mumbirize rero. But the rest of you in Thyatire have not followed this evil teaching. You've not learned what the others call the deep secrets of Satan. Ahantu biragoye ko mugatoranye mutoranye kandi gusa gatoyi kavuga ngo deeds of Satan. Deep secrets of Satan. Ukuraho aho mu Faransa mu Cyongereza ntibijya kure cyane y'Igifaransa, birafitanye imbere biraza ko guhaka kugongana n'ikirundi nta ngorane cyane. Imana ibereke. Ariko rero katanashoka nayo tuyironka mu Giswahili n'indimi nazo n'Igiswahili kibirishi. Iyi verisiyo y'uyu mumama soma 2004. Lakini Yego ndiyo, lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thyatira na wote walio na mafundisho hayo wasiotizua fumbo la Shetani, kama vile wasemavyo. wasiojijua fumbo za Shetani nako nenda taabani
Ubarikiwe na Mungu. Ewe nukurya tukuruhaba turya kabisa. Nukuri nanezerewe. Izo bintu bine byandike gusa. Urabona ikintu bita fungo za shetani. Mwishaje mu Gifaransa no mu Cyongereza no mu Kirundi hakavuga kimwe.